Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe shutani bacu n'umudukurikira kwimbonesha kure yacu imwe rudende ibashikiriza amakuru ari kuvugwa ijya nino hano iwacu mu Burundi cyane mu mvo za politike mu birari by'ubutegetsi aho tubashikiriza vyinshi mwumvirije bwa mbere amatwi yanyu ategeze yumviriza na rimwe ni vyinshi tugarukaho hano bidasanzwe bera hano iwacu mu Burundi gusa ariko tukanyarukira no mugo vyaturanyi aho tunyekera muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bizi neza ko muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hari intambara yo guhuza abagwanyi bitwaje ibigwanisho ba M23 ndetse n'ingabo ziguza FARDC niho rutugera tukigira ku rubuga rw'intambara tukabwiritse biriko birahavugwa tunyarukira no mu gihugu cy'u Rwanda, Tanzania, Uganda ndetse na Kenya n'ibidogo byinshi hano muri Afrika ndetse tukanambuka no mu kungu ya kure mu bihugu by'ibiyaga binini naho tukaba yagira biriko birahavugwa dore ko ariyo benshi baba bahaherereye bategereze kumviriza ibikuvugwa ini wacu mu Burundi na cangwa se nabandi bahereye babategereze kumviriza ibiri kuvugwa iyo ngiyo makungu ya kure ndetse nabi Burundi bategereze kubyumva. Rero nta kindi usabwa uretse kumuntu kwazi ukajambuka ndetse sabone ugafyondaho niba utarafyonda sabone ndagira ngo nkurarikire gufyonda sabone nuko umuntu kwasi nyine kwako ukajambuka ndetse sabone ugafyondaho kandi ariko uribuka no kura dusangiza n'ibitekerezo ariko unyagira no hirya hagati ukazogera gahari naho ugafyondaho kugira ngo urajye ubasha kubona amakuru yacu ko tukiyasura 5 amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri zino funyafunyo zikurikira. I Burundi inoti shasha z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 zisubirira izakuwe zirakenye mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana amwe namwe kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu abakiriya ba mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana bitabiriye akamo batewe n'umukuru wa banki nkuru y'u Burundi BRB yatanze kiringo c'imisi 10 kugira ngo abantu bashinze inoti z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 zakozwe kuwa 4 mu Kakaro 2018 mu makone yabo izo note zisubizwa shasha zakozwe kuwa 7 mu Nyonyo 2022 mugabo abaza gutora amafaranga ku makoni yabo ari mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi n'ubumanuko bushira uburengero bwo Burundi muri Rumonge bavuga ko batangaye ntibarose amanoti mashasha nkuko vyari vyamenyeshejwe n'itangazo rya BRB. Ni byinshi cyane ndaza kugarukira mu idonido y'amakuru naguteguriye ndongera kandi narone nkubwire ko hani wacu mu Burundi ihimbazwa ryo munsi wahariwe imboneza idasanzwe yo gukunda igihugu ariko atajambo ryo munsi buri munsi wa 4 u Burundi bwahimbaje ku nshuro ya 3 munsi wahariwe ugukunda no gukundisha igihugu hanibukwa umuhisi mukuru w'igihugu Nkurunziza uwo yashizwe ku rugero rw'imboneza idasanzwe mu gukunda igihugu mu 2021 nta jambo ryo munsi ryashikirijwe nkuko umukuru w'igihugu Ndayishimiye yari mu rugendo rw'akazi mu nama egira 22 inama y'abakuru b'ibihugu bakomesa aho yatowe kuba icegera c'uwarongoye iryo shirahamwe. Bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu bavuga ko hari igipfungu kwirangira y'umukuru w'igihugu Nkurunziza n'ivi navyo vyinshi cyane ndaza gushikiriza birambuye mu idonido y'amakuru naguteguriye ndabezi ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se ni mugoroba ariko na chato mudafata imitawe itarenze 10 gusokomviriza byinshi amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. Amakuru yose arambuye ni mukanya gato cyane kuri mikoro nje uriko urumviriza ndi Meke Mutesa uhawe ikaze. Urahawe kaze rero mu idonido y'amakuru naguteguriye. Burundi inote shasha z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 zisubirira izakuwe zirakenye mu banki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana amwe namwe kuva mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu abakiriya b'amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana bitabiriye akamo batewe n'umukuru wa banki nkuru y'u Burundi BRB yatanze kiringo c'imisi 10 kugira ngo abantu bashize inote z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 zakozwe kuwa 4 mu Kakaro 2018 ku makonte yabo izo note zisubizwa ishasha zakozwe kuwa 7 mu Nyonyo 2022 mugabo abaza gutora amafaranga ku makonte
amanote yabo ari mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi no mu manuko bushira uburengero bwo Burundi muri Rumonge bavuga ko batangaye ntibarose amanote mashasha nk'uko vyari vyamenyeshejwe n'itangazo rya BRB. Abakiriya b'amabanki baje guhinduza amanoti ya kera ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 mu marundi bavuga ko baronse amanoti mashasha nk'uko vyari vyategetswe ni banki nkuru y'igihugu. Umukozi w'ibanki imwe atashimwe kumenyekana yavuze ko abanza guhinduza amafaranga baronka inoti ibihumbi 2. Amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana ntarahabwa amafaranga mu noti shasha. Twabahaye inoti z'ibihumbi 2, ubukene bw'izo noti burahungabanya ibikorwa nk'uko yabivuze yidoga. Iryo bura ry'amanoti mashasha rituma kubikura amafaranga ya kera bidakunda kandi ishirwa mu ngiro ry'ingingo shasha rica rigorana nk'uko bivugwa n'umwe mu barongoye ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana. Kuwa kane banki nkuru ya BRB yasavye amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya kugurana neza arayiha icegeranyo c'ukuntu ayo mafaranga mashasha yabikuwe buri musi. Abanyagihugu bamwe bo mu gisagara ca Bujumbura batanguye kugira amakenga kumvo zatumye ayo manoti akurwaho, babona ko ikiringo c'imisi 10 bakawe kugira ngo inoti za kera z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 zibe zivuyeho ari gito, mu gihe amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana yabuze izo note kuva ku musi wa mbere. Nongera kandi nkubwirize yuko ihimbazwa ry'umunsi wahariwe imboneza idasanzwe yo gukunda igihugu ariko atajambo ry'umunsi. Kuri uyu wa kane Uburundi bwahimbaje ku nshuro ya 3 umunsi wahariwe gukunda no gukundisha igihugu, kanibukwa umuhisi mukuru w'igihugu Nkurunziza. Uwo yashizwe mu rugero rw'imboneza kure idasanzwe mu gukunda igihugu mu 2021. Nta jambo ry'umuhisi ryashikirizwe nk'uko umukuru w'igihugu Ndayishimiye yari mu rugendo rw'akazi mu nama igira 22 y'inama y'abakuru b'ibihugu bakomesa aho yatowe kuba icegera curongoye iryo shirahamwe. Bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu bavuga ko hari igipfungu kw'iragi ry'umukuru w'igihugu Nkurunziza. Uwo munsi wari w'akaruko kandi uhemberwa wiyongereye ku rutonde rurerure rw'imisi y'akaruhuko mu Burundi. Ibirori biranga umunsi wo gukunda igihugu vyabereye rimwe mu kwibuka imyaka 3 iheze umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza apfuye, vyabereye ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Abatumiwe nibo bemerewe kujayo, nta munyagihugu usanzwe abatumiwe niwe wemereye kujayo, nta munyagihugu asanzwe nko mu yindi misi mikuru y'igihugu. Nta n'ijambo ry'umunsi havuzwe gusa ubuzima bw'umuhisi Nkurunziza bwasomwe n'umwe mu bahanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Uwo akaba yarakoresheje Twitter mu gushimagiza uwo yasubiriye we mukuru w'igihugu Musa yasigiye abarundi igihugu gituje. Duha ijambo abanyagihugu kuri mikoro, abakenyezi n'abagabo bo mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura cane bavuze ko bibuka umugabo yashizeho ukwiga ku buntu, yakuyeho amafaranga atagishwa abagiye kwibaruka. Iyo yaba akiriho ntituba turiko turabona ibiciro biduga uku hamwe n'ubu buzima buzimvye. Aba yarabitoreye umuti, niko bibonwa n'abanyagisagara benshi. Iragi ryuzuye igipfungu, ariko abandi banyagihugu babona ko uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'umuntu yitwaza igihugu, ibikorwa vyiwe bikaba biguma bigira ingaruka mbi mu gihugu ciwe. Kubwa Janvier Bigirimana arongoye ishirahamwe Trunode Bwinye di Burundi, iragi ry'umukuru w'igihugu Nkurunziza iyo aba akiriho yategerezwa kurengutswa imbere y'ubutungane mu mabi menshi yakoze, kumwibuka nk'imboneza idasanzwe n'ivyo gukunda igihugu
gihugu n'igitutsi kubakorewe amabi n'intwaro yiwe, niko bibonwa n'uwo adaharanira ivyicaro vya politike, ni nako bivugwa na bamwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania. Itama ryiwe niryo ryatumye twisanga muri izi ngorane, ukurondera ubutegetsi bwiwe nivyo vyatumye igihugu kigwa mu kaga. Uwa munani Ruheshi wategerezwa kuba umunsi twibuka igendagurwa ry'abacu, niko zimwe mu mpunzi zivugwa n'abatoza amakuru batandukanye hano iwacu mu Burundi bagaragaje umubabaro. Bamaze imyaka irenga 8 mu buhungiro biturutse ku kindi kiringo ciyamirijwe c'umuhisi umukuru w'igihugu Nkurunziza Petero Nkurunziza yapfuye bivuye ku mutima wiwe wahagaze kwa munani Ruheshi 2020 inyuma y'imyaka 15 ari ku butegetsi bw'abategetsi b'u Burundi. Shuti bakunze mwari muko muratwumviriza, reka amakuru yacu twasubikire ahangaha. Gusa mwese nongere ndabasabe gufyonda sabone niba mutarafyondaho no kumanuka hasi gato kajambo kanditseho sabone mugafyondaho, kandi ariko murenibuka no kuradusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tuge turabasha kubana 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, murakagira Imana n'amahera kuri mikoro nje muri ko murumviriza ndi Meke Mutesa. Ciao ciao.